Welcome to the podcast life. Uno Monsi. Today, Leo, aujourd'hui. And this is the second season. Allez, c'est ça, moi ça a été mon coup de cœur en tout cas pour Chris MB. L'année 2020. Chris MB. Parce que nous disait, c'est ça, donc 2020 il a voulu. Non, 2020 il a voulu. 2020. Entre nous tous, les premières vidéos tu disais, oui 2020. Ah, changa ni kiwe vision 2020 ya dusize. Vision 2020. Ya duchanga. Kwa byo katwibaza ko turi kiri muri vision 2020 ya ejo umwaka wagiye depuis mu kwa mbere nturagira video tuje kwigara mu matariki ya bebe yaranyarutse ku bantu bose kubera nta kintu kigezwe gikongwamo muri rusange nta masho bagira nta biki ngomara kubaze ni 2020 imaze igihe gitoyi itanguye umwanya muto gose itanguye tucari mu ntango ya 2020 kugeza kakanya ni igiki ubona kizogenda diferama canke kitazoba nkuko cabaye muri 2020 mu muziki ni igiki wowe ubona ko kizohinduka mu muziki muri 2021 par rapport ya 2020 ahantu hose mu muziki se oui je vais dire ahantu hose mu artiste bose ahantu hose hera aho ushaka muri Afrika tuvuga en general no agomba kuvuga Burundi apart cyangwa Rwanda ukompa no muri Amerika c'est ça mais je pense qu'ils ont hinduka c'est le fait où pas nous ils vont apprendre à utiliser plus les médias sociaux ils vont tellement apprendre à utiliser ça que c'est ça ils vont apprendre aussi à faire l'argent avec les médias sociaux, avec Internet, mon And then, ils vont faire plus de vidéos aussi, music vidéo. Avant, on a choisi pour Gabon. Moi, je vais sortir un audio, garder pour la radio, ils vous et tout ça. J'ai pas besoin de la vidéo, tout ça. Ça coûte cher. Moi, je dis que vous une vidéo, ça a coûté presque 1 million. C'est fou. Bacha barakompara Michael Jackson wengwija nambari ija ndimbo yake je sais pas Thriller ngo ça a coûté ngo nambari 16 millions. Ça tu peux accepter ça? Oui, je n'ai pas donc non c'est sauf comment kuvuga yuko ils vont faire oui c'est ça kuja kuvuga abartiste bari bafise go kugira ama vidéo parce que ça les coûte cher ubozora bagira ama vidéo bavuga je vais être encore plus visible parce que je ne suis pas sur le terrain pour faire un spectacle binonivyo. Oui c'est vrai en Afrique il y a bari ko baragira ama spectacle ngaba Diamond bakunda continue babandanya bagira ama spectacle hari ibihugu bibandanya bigira ama spectacle peu importe mais ukuntu mbona vraiment internet mu rusangi bazoyikoresha encore plus même nous paysans où bazokoresha internet muri 2021 je veux le dire la vision 21-21 non vision 20-21 wapi nakubwiye yuko vision 2020 byari byoroshe kuvuga ngo vision 2020 ni wazana vision 2021 yaringiye muri vision 2020 byorohera hari abantu bitorohera kuvuga ngo vision 2021 vision 2020 bon bref mazina yiwawe ayinguna vision 2020 arumona wamazi umwanya ngo wose ok tuze rero kuri 21 twaba on a découvert nous Baudel ari umuntu agira ama-entrevue vraiment là tukaguma tumuraba dushaka chaque vidéo avuge parce que abantu bari authentique comme ça là ce n'est pas tout le monde.
ngo ni Bauden wapi mbere y'ibyo ibyo yazanye ubu ibyo wiwe yazanye ubu Makave wapi ni umwana aryama hashashe wumvise umufani wa Bauden wumvise umufani ngaha aryama hashashe bani la première fois the first time mere nk'abandi usanga bariko baravanga mazure reka nigane babandi bariko baravanga indimi usanga bashiramo kamwe kambo you know c'est quoi qui t'a touché kuri Bauden no mwana aryama hashashe Bauden aryama hashashe none wowe ntucyumva none atwa Bauden ni umwana aryama hashashe umukozi umwe adasanzwe abavuga bicaye ngaho gusa none c'est quoi qui t'a touché kuri Bauden mu ma video yose tumaze imisi turaba kurajya YouTube Bauden kumuvuga sinzi naho nohera kubera Bauden kuva akivuye iyo yari yagiye akagaruka akatangura gutanga ayo ma interview bamukurikirana kandi baza ko ari wo muntu yagize ama interview menshi mu mwanya muto ama YouTube channel yose mwirukirako kandi imvugo yiwe ntuze ukuri kwiwe ukutagomba kulizisha mtu yote ule anasema na moyo na roho yake na moyo wake ibintu by'amasanti majanye ibintu cyo kugomba gupleza ku satisfying abandi bantu ebana avuga Bauden yaranyemeje arashikira ivyo avuga arabyemeza kandi ntacyo yinona ngo abaniga bazora bariko barajya abana abaniga bariko barajya abaniga baza bajya abana batishoboye nabo nyene baza ngaha bagakubita ivy'iwabo nimba ari imipampa bayikubita batabe bakinywera amayoga bakijyana ngaha besoin yo kumenya ngo inzu ni wiwe upara ivyo nta nivyo nkeneye je nshaka tuba tubikeneye mais juste le fait icangiriye akamaro umuntu aba ari authentique ukuntu avuga la façon y'exprime la façon qui n'a pas peur yo kuvuga ico yiyumviye ça nous a tellement touché tugashaka kumenya video yose asohoye amazina yiwawe ayiguri vision 2020 arumona w'amazi umwanya wose